nibaza ko umuntu atobura umunezero mfise akamwemwe ndanezerewe gose igikorwa tugiye gukora cyo gutunganyiriza abaririmbyi bashoboye gutera imbere. Amategeko ya association yacu ntakijanye n'igihe, urumva rero twaciye dufata tumvikana muri comité exécutif ingene dushobora gutunganya ushobora kuturongora nama turabe ko uturongora akaba ari baza kudufasha gutunganya amategeko neza ukuri kwama, akaba ari we nawe azotuma ko inama ya bose mu nyuma kugira ngo habe amatora ahurikiyemo bose mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ikintu cya mbere tugiye gukora ni ugukoranya abaririmbyi bose iyo baba bakagera, kuko je numvuga yuko abaririmbyi bacu ngaha mu gihugu nivuga ko basanzaye benshi, hariho benshi barangwa no kutumvikana, hariho igikorwa cyo kubashira hamwe, cyo kubakebura kugira ngo bakundane bakorere hamwe bateze imbere association yabo.